banje nitwe twatanguye gukina amafilimi imbere y'abanyarwanda twatangiye gukina filime imbere yabo ariko uravye aho ubu bageze siho twe tugeze ariko urabona bino bikorwa harabaye ibikorwa byo kwerekana amafilime ndundi azoza n'ibindi yazoza amakompetisiyo amafestivale barumva tuzotera imbere birutirijeho ico twe turiko turakora nka J Company yanjye twaziha filime ikora amafilime ni gukora filime zo ku rwego bisanzwe benshi banyita Aimable ariko amazina y'ukuri ni Kizigiro Aimable. Kizigiro Aimable. Yego. Ashante sir. Yateke. Igikorwa cyanyu cyari igikorwa cya filime none yari ngufi kuko mu amafilime magufi tukeneye kureba amafilime ndende. So barira mwese urita kukaragaciye. Yeah. Nari nkeneye uko twamenye namwe mukora filime ntitwababonye umwanya muremure muri filime mwakoze iki muri rya filime nimwe mwayishikirije uwa mbere Ismail we twamubonye muri rya filime yatanguye udra muri filime ikurikira yari urumva projet nyinshi za filime niwe yazikoze iya gatatu yiwanyu mwakoze iki muri filime mukora iki muri filime musanzwe muba mukora iki mu atere gusasanzwe urumva mu bisanzwe muri filime jewe ndi vyose ndi umwanditsi ndi umuhinyanyuzi ndafata amasanamu ndakora amajwi mu bisanzwe uravye filime yanje ntigira generique kuko ndinze ngira generique vyose usanga ari Aimable byose etaronage kwandika script byose niyo kenshi maca mpitamwo no kureka kwandika kubera no gufilma ndashobora no gukina ndiko ndifilma jewe sawa murakoze cyane ukora muri ibintu byose nawe ukudra mukora ibintu bimwe tuhuje kuri byinshi arabizi murakoze cyane isi ya sinema muri baye muga mu Burundi ndibaza bimaze n'igihe kingana gute ino si ya sinema mu Burundi novuga ko ndi papa wayo kubera iyi generation nshasha isa nk'uko ari jina y'ivyaye nk'uko nakubwiye ndi umukameramani filime nyinshi mu Burundi ni jina zikoze izi generation nshasha nurabye sinema zitwa Kanyana Ingaruka aba bactrice ubona benshi bashasha filime zabo nyinshi njye nazikoze nakoze cyane ndumva nawe mufise umwanya muremure murabizi cyane yego ndayibaye mu gihe kuko nibwo buzima mbaye sawa murakoze yego akazi kanyu bivanye n'ukuntu mugakora kiramana abafise ibintu bimugora byinshi bitandukanye kugora wowe sizo byakora Ismail wowe ku ruhande rwawe ibyo wagiye uhura nabyo ukabona akazi karagoye akazi karangoye n'ibiki jewe muri dosiye ya sinema ikintu kigorana hanini kudatahura novuga kudatahura kwa ahantu turi kubera kenshi dukora ibintu menga ntitubirimo kubera for example urabona filime yerekanye ngaha bwa mbere naho tutaronse umwanya wo kubaza urabona ko harimo ibintu byari bibura tugiye muri sound ni kuvuga mu Burundi tuko turakora filime kugira abantu benshi batubone ko tuko turakora ariko ni tuko turakora caki tuvuga ati reka duhagarare kuri sinema nyayo urumva niyo mpamvu nivyo bibazo dufise hanini kuko iyo twaba dukora filime comme filime mu Burundi tuba tumaze gushika kure ariko icyo nshima Imana ni uko hari itandukanirizo ry'akahise n'ino munsi yego ni neza cyane uno munsi intambwe ya mbere mwakreye evenema ya mbere yo kwerekana filime zanyu yego
batubwiye yuko muzogira n'ituri ikurikira ubwa kabiri ubwa gatatu kugira mugende muragura iki gisata. Ku ruhande rwanyu twumvise uruhande rwa Ismail, uruhande rwa Kudra, ku ruhande rwanyu namurumva mwatubareye yuko mufise uruhara rukomeye. Muri kumutegura iki? So turiko turategura ibikorwa bitandukanye kandi bizoba byiza bizopresenta igihugu cyacu kuko igihugu cyacu nico gihugu kitako kiratera imbere muri sinema muri kano gace kandi biravye nitwe twatanguye gukina amafilimi imbere y'abanyarwanda twatangiye gukina filime imbere yabo ariko uravye aho bageze siho twe tugeze. Ariko urabona bino bikorwa harabaye ibikorwa byo kwerekana amafilime ndundi azoza n'ibindi yazoza amakompetisiyo amafestivale barumva tuzotera imbere birutirijeho. Ico twe turiko turakora nka company yanjye twazira filime ikora amafilime ni gukora filime zo ku rwego tuko turitegura gukora filime zizoshika kure. Murakoze cyane, vision nziza cyane. Ariko filime ntituzibona, urabibona turayibonye ngaha mpaka umuntu ayisange kuri YouTube, umva filime nyinshi ino bazishira kuri YouTube cyane. Nico kibazo dufise hanini mu Burundi, amasoko tuyaronderera kuri YouTube. Hari hakwiriwe amasoko abantu bagakora filime bakagurirwa hama bagatera imbere. Apana kuvuga ati nakoze filime ndashyize kuri YouTube cyangwa izi kampuni zidandaza amasosiyete akadufata mu mugongo agagira nibi kuko urabona bagize publicity bakayikorera muri sinema ni publicity idahera. Umwuzukuru wanjye azoyibona azobona ya publicité, umwuzukuruza uko nyene ni kuvuga muri sinema habaho publicité itigera irangira. Rero niyo mpamvu twotumira abantu bafise amasosiyete, abantu bafise amakampuni, abantu bafise ibyo bakora bakaza kwamamariza muri sinema. Ndabitahuye n'intambwe nziza kuko mumaze gukora ibi nabo bakora ibyo bintu nabo bamukeneye yuko bashyiramo imitahe, barabona ibikorwa hama bagashyiramo imitahe kuko umuntu ashyira imitahe ahantu atabonye ibikorwa. Mu bisanzwe mu Burundi hariho filime zirahari kandi ubiravye simbi cyane, naho dushaka gushika ku rundi rwego ariko simbi cyane ku buryo batoshobora gushyiramo imitahe no kuzana ibyo bamamaza kugira tubamamarize. Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka dusubire kuri iyo filime mwaduhaye mwatweretse. Iyo kwiyumvira ijya imagination yose watubari ko uyandika ukayikora urumva ari we ukora byose. Ijya imagination ni nyabaki ibiki washatse kutubwira ko byinshi harimo byatwigishije inzoga n'indi twabibonye ibindi washatse kutwereka n'ibiko n'ibintu byinshi uba wabyumviye gute bijya bintu wabiteguye gute kuko n'undi muntu abyumvi avuga imise mabra ko filime y'ayikora ukabyumva. Ni kuvuga yuko ijya filime yitwa Blackout ni umwijima. Blackout ni cya kintu ukora atari wewe. Ni seri, ni inkuru y'umuryango utabyara, harimo inkuru y'undi peti yaborerwa cyane agiye mu kabara aranywa atahana umukobwa bararyamana asanga yamuteye inda. Hakaba yindi nkuru y'umuntu batabyara, umugore we agenda kurondera umwana ku mufumu amugirire kugira abyare, haca havuka blackout y'umugabo wiwe. Ni kuvuga havutse umwijima w'umugabo wiwe. Umugabo wiwe avamwa abantu babiri. Ni kuvuga original yaratunganye. Ujya black wiwe rero yakora manyanga. Ndabatumira abantu ko bogenda kuri YouTube bakaraba amasuite kunuzage zikurikirana. Ni inkuru nziza. YouTube yanyu yitwa gute? Yitwa Zira Film. Zira Film umva. Subscribe. Murakoze cyane, murakoze. Aha turafise umurijande umuntu abizi yabikuriyemo mu maraso mu kubikora. Turafise na Kudra urumva umutekinisiye muri ibyo abizi cyane. Gaposho ndamwubaha kubera
je namumenye kuva kera kuko naje nakuze sinigeze mvuga biography yanje ariko nakuze ndi muri cinema kuva nkera umwana muto ndibuka muri 2012 2013 nigeze kugenda kugira formation muri association yabo yitwa Tubiyaki yakina umubanyi n'umuryango nkiri umupeti ndagenda bangirisha formation yo gukina no nagira amayida atandukanye ariko ava yaho nahora ndabikora nyene nkakina amateatre iki ariko maze kugenda ngaho naciye mba umuprofessionnel kuko nabonye ukuntu bandika ugashobora kwandika inkuru ntoya mu mwanya mutoya ukayishira imbere y'abantu bakayikina barabiduhera n'amanota murakoze cyane abo bantu babiri bari ngaha na wewe ni igikuri kura create cyo tuma mugira ahandi mwifuza kuko twabonye ibyo ufise barabifise ibyo udafise ntibabifise ibyo hari murarutana utuntu twinshi ni gute uri kura create kombinezo hagati yawe nawe kugira mugire handi mushika kuko urumva turakeneye kujyana bariye kudira turakeneye uko duca hajya kuyobora bara tugasanga afishi iri hanze ni blackout no musino tuza kwinjira kuraho uri kura create ni gute ni giki wumva yuko mwokorana hagati yanyu kuko tubabona ngaha kugira mushika hajya mwifuza ko mwese mufise icifuzo kimwe ariko mukoze nka equipe ni sawa wiyumvira iki mu bisanzwe uravye kudira ndavye filme ziwe ni filme za fiction urumva za technology ukuntu so ubumenyi bwiwe ugafata n'ubumenyi bwanje je ndi umuntu nkunda ama 3D ugafata n'inkuru zo mu kibano za gaposho ni tufise ikintu gikomeye ariko indoto zanje ndabona haracyari intambwe yo gukora ya filme y'umutima wanje kubera filme y'umutima wanje izosaba uburyo izosaba uburyo ariko si kuvuga ngo tunoca ncika intege nkuko dusanzwe tuzananye na Kudra mu minsi mikeya namumenye hari utuntu twinshi namwigiye ko Gapusho nawe dusanzwe dukorana mu bintu bitandukanye ni kuvuga ni famille turi kumwe turiko turakorana kandi mu minsi iri imbere tuzobaha ibintu byiza pe ndagushimiye cyane ndagushimiye ibikorwa ni byiza kamera yasa neza umuvuma ya filme yari imeze neza twizere kiri kuri YouTube kirahari hariho ibice bishika kuri 5 ikindi gice cya mbere ni byaba ngombwa yuko tukubazanira ibice byose tuzobikora murakoze cyane ndabashimiye cyane natwe turabashimiye muzokwana mu tuntu nk'utwo kandi okay amashimeshi oya ayandi ayo ni make ndagushimiye cyane mwene wacu ndagushimiye ibindi bikorwa nk'ibyo tuzokwame tubironka murakoze ari abatama ngabaza utuntu nawe utundi tuntu n'utuntu